Ego turaryohewe. Cemeze neza ndaryohewe. Uyu mubogari turi kumwe muramuzi nawe. Bamwita Oli. Oli. Karibu cyane muri BTV. Merci beaucoup. Umeze neza? Meze neza cyane namwe muraho. Natwe turaho. Ramutsa abakunzi ba B-Live Show wongere ubidondore ku bantu batakuzi. Bon, nitwa Niyikiza Olivier. Ayo akazi kampaye hariho OLI Photography, hariho na OLI Track. Benshi banzi kuri ayo mazina. Oli. Ni ryakangaje muri BTV. Bon, ni ku nshuro yanje ya mbere. Ya mbere. Ego. Ukicinjira muri studio yacu ni giki canyarutse kuza muri we? Bon, ikintu cya mbere nakunze mufise abakozi bagari. Nabikunze si babantu sagira abantu bahatari murahura bakakwereka attention. Nabikunze. Wow. Abakoze cyane. Ego, ni OLI nkuko mumaze kubyumva photographe. Nagira ndakashireko arankubita. Nagira ndakashireko. Murakunda kumubona surtout ku mafoto akunda guposta Facebook, surtout je ndakunda kubona amafoto yiwe cyane OLI. Hari n'umugenzi wanje yafotoye. Rero turiko tuganira cyangwa dushaka kuganira ku byerekeye umwuga wiwe, ni kuvuga ngo dukwiye gufata gute abo bantu bakunda gudufata amasanamu cyangwa we wafotora akundwa gufatwa gute. Iyo ariko arafotora surtout aba photographe n'abantu bambere bishofa barishofa surtout gushaka gufata imeze ngo ngo umukobwa nango kugira ngo bisana ngo imamafuru ibyo byose baza kubiganira ko kandi azira amaze kumushikira. Umwuga wo gufotora bimeze gute gushika zino saha kuva watanguriye? Bon, ntivyari ibintu vyoroshe ko gufotora benshi ukungene tuba tumeze, uragenda ku kazi ntubuzi banaka muhura, ntubuzi banaka baza kugufata gute, biba biryoshe yaka ushika ahantu umuntu akaguha icubahiro. Ushobora kuja gufotora ahantu wahashika uwo muntu agatangura kugufata nkaho umengo we nturi umuntu, donc akavuga ati le fait yuko namurishe ndamufata uko nshaka, ndamutreta uko nshaka. Kubera ko urabona photography y'ino myaka iratandukanye n'iyi myaka tuvuye. Ubu photography irashobora kukubeshaho ukabaho ariyo ikubeshejeho yonyene. Mu gihe ubwa mbere abantu babikora bari abantu babikora nko kwiryohera, ntibari bwaje muri kaze iri professionnel. Muri iyo ka rero abantu rero bubu ntibarabitahura neza. Hari ababitahura bashobora kuja mu rubanza umuntu akagufata neza nyene akabona ko ufise valeur, ariko hariho n'abandi bantu umengo ugiye gukorera urubanza umengo uri ndushi, ntibakuhe valeur nkaho umengo urayikwiye. No, bakubona umengo uri ndushi, bakubona umengo waje ngaho wabuze ikintu ukora, donc nta buzima wari ufise. Okay, ubu hari abana usanga iwabo bifashe bafise ubuzima bwiza, bakavuga ati le fait yuko ari umwuga mu wundi, peu importe ngo wacu turaronka amahera, peu importe ngo hehe, akavuga ati reka nanje ngende kwa applique umwuga. Urumva rero kenshi hari igihe muhura n'umuntu ugasanga uwo muntu ntari karaguha valeur. Okay, aba photographe nabone burya bari mu bantu bambere baba bakwiye kuba bafise ijambo surtout mu rubanza, kubera ko n'ivyari namabwira abantu apale yuko urubanza rw'ama miliyoni angahe ruheze, bijya twebwe dutanga niyo souvenir yonyene dusigarana, donc isigara izoguma iboneka. Donc urumva tuba dukwiye guhabwa valeur kuko bijya dutanga hari ikintu gikomeye bizosigarana, hari image kanaka bizosigarana nyuma y'ugo rubanza. Ego, Oli ngire mpagarara ahantu hamwe gusa gute impano yawe ushaka kugutunga. Hariho benshi tuba tumengo kujya gutonda mu gatondo 2:00 ugataha 9:00 10:00 niko kazi kanya ko gashaka kukubeshaho, mugabo tukibagira abantu bafata amasanamu ko namwe bijya bintu mukora mu manza z'abandi canke mu bwiye bitandukanye bishobora kubatunga. Tutaraja kure cyane, Oli umwuga gufotora wa utanguye ryari? Utangura byagenze gute? Yari ryari? Tubwire. Bon, je natanguye umwuga wo gufotora kera. Novuga kera kubera iki? Kera narafotoresha utunimerike. Le fait rero yuko nabanzi Adobe Premiere, Adobe Photoshop, abantu baraza kwifotoza na kanimerike, nkaca ngenda nkazedita nkagushirira nagira vyende vyo kugutereka ahantu utari. Bijya nivyo datanguriyemo. Abantu benshi bakaza nkabatereka dufate nk'ubu nkagufotorera ngaha nkaca ndagutereka nka USA,
nivyo vyatanguye nkora mugo ibi vyo gufotora nyene gufotora nagiye kubitangura neza bon nubwa mbere narabikora nyene bimwe vyo kwiryohera mugabo d'une case professionnelle nagiye kwitangura mejeje ishure 2018 nkimara guheza ishure niho naciye mvuga ati reka bino bintu ndabifata yose le fait yuko nabonye abantu babikunda kandi ico gihe natanguye ifoto 10 ifoto 50 ndazifotora 3000 ibihumbi bitatu ifoto 50 ibaze hama bon ico gihe hari 2018 nagira ifoto 50 kuri 3000 mu nyuma ndamanura ndashikana kuri ifoto 30 kuri 3000 bon ngenda ndaduga ngenda devoriwa gushika n'ubu bon ico gihe rero ntivyari vyoroshe ukungene vyagiye kugenda nkimara guheza ishure nta pare nari mfise vyari vyandi vyo gukota bon hari ibintu abantu benshi badahora bibaza gukota ivyuma birahangayikisha urumva usanga baguhaye nka 50000 ukaca ukota kamera nk'iya 20000 ico gihe ndavyibuka kamera zakotwa 30000 ukaca wideplace ico gihe amamoto yarahari wasanga ugiye kujya ko nk'ibihumbi 10 mugo kubera ko ico gihe byaba ibihumbi 10 ari utanye gusa aho rero baba bagwaye 50000 ari nka anniversaire mugo le fait yuko wabikunda le fait yuko wabona biguha izindi connaissance abakiriya baguma bongerekana kandi ukaronka ama motivation bakakubwira ati bino bintu bibandanye ngano birashobora guteza imbere byaratuma nawe ugira motivation muri wewe ukavuga ati niyo yobala no 10000 ntacyo bitwaye mu nyuma ndakorera mu bintu byinshi ndavyibuka nagiye kubona en fait nagenda balance photography naratanguye ndafotora abantu bino bavuga vya photoshoot umuntu aguhamagara akagufotora ukabona amahera biguha mu nyuma ndaja mu vy'urubanza ndabona amahera bimpa mu nyuma ndaja muri street photography navyo ndabona amahera bimpa mu nyuma ndaja mu bintu vy'amaconcert naho ndabona amahera bimpa donc ivyo iyo wagiye muri amadomene yose biguha ikigwa ca hehe ushobora kwiteza imbere muri iyo photography yawe apana yuko fotora amafoto ayango ni kugira ngo yoherwe no ubu dukeneye kubaho ubu dukeneye kugira umuryango mu minsi dukeneye ko famille dati izodukonta ko nk'umwana rero muri iyo ka nagiye kubona neza yuko ikintu gishobora kumbesha muri photography ngaha iwacu mu Burundi ikintu kirimo amahera ni muri photography n'ibintu vy'imanza mugihe ibintu vy'imanza bitangura kuguha amahera muri cyaga ibikora neza ubashoye bon bien sûr ubatunganiza kuzo mwaganiriye kabaha kumanya kenshi ibintu vya photography birakunda kugira ikibazo kimwe soit aba photographe ntitubeshoye dutunganyiriza abakiriya ku byo twavuganye soit abakiriya ntibadutunganyirize ku byo twavuganye mugabo rero hari ikintu wanashaka photographe natwe turagira amakosa ugasanga turavuze bon ntidutunganije ibintu nkuko twategerezwa kubitunganya mugabo ivyo nivyo bivugwa cyane gusumba cyagihe natwe abakiriya batudekoneye kubera ko cyagihe abakiriya batudekoneye twe nta muntu tuja kubibwira donc birakubabaza ukavyigumizamo titimagine nko gukora mariage ukayiheza bien vyose ugaha ibintu umuntu agusigaraniye ko amahera ashika nko kuri 1 million kombe agahera prix de 4 mois ataragwayo mahera orke muri ayo mahera ashobora kuba ari nayo wakoreye canke baragiye no madeni ubwa mbere kugira azokurihe ajya ari nkayo nyungu mugabo ugasanga mu nyuma uwo muntu wakoreye ayo mahera ntiyigeze yiyumvira yaguha mugabo ko bata muntu wabibwiye izo ni feedback abakiriya batamenya donc abantu batavumenya mugo wewe udekoneye umuntu rimwe gusa ujumbura wese usanga kuzi nakameze uku nakameze ikuzi nabi abajene benshi barafotora antika abantu bakuze vraiment ntidukunze kubabona muri ivyo bintu byo gufotora rero ori nawe uri umujene turakeneye kumenya umwuga uragutunze koko uyu nyene wo gufotora atabindi bintu bigiyemo atakandi kazi kagiyemo biragutunze bon uyu mwuga urantunze kubera ko bon muga abantu benshi babibaza yuko le fait yuko ubuzwi cyane ariko ufite amahera menshi abastani ko bakunda kwihenda ko baba bafite amafaranga urashobora kumenyekanye mu nzu warumye man ugasanga uramenyekanye
ayavugisha kuri turi imbere ya kamera tubwire twibwirire hari igihe abantu benshi baba babona ori ku mafoto bakabona ori aratredinze mugo actually batazi ikintu qui passe à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Barakubona wamesuye agashati, bakakubona wasohotse, bakakubona ifoto yawe igenda buri hamwe, mugo bakibaza ngo kujya kuntu bakubona cyane ngo niko binjiza amahera menshi cyane. Mugo actually siko biba bimeze. Ara abantu benshi duhora duhura first time bakakubwira abantu muhura first time bakakubwira ni wewe ngo ndanyiteze ko umuntu w'inyene arenze yahora kubona uzunguruka hariya na hariya si umuntu kwera ararenze mugabo actually ubuzima urashobora kuba mu buzima ushoboye donc kuba umwuga ugutunze ntibake bumva umengo ubayeho nk'umumiliyoneri no c'est juste Jenny navyo bintu mba nkontako mugenda mutse neza nkaronka ico gufungura nkaronka ico kwambara nkumva nka famille yanje yogira mugigize nk'ikibazo ikakintura ndashobora gukemura nibwo buzima iwanje biba bikwiye yego narigeze kubona post ya Evra Mishobintore yahise nka Instagram ku batabizi Evra Mishobintore arakora akazi ko gufotora hariya Ottawa yego ariko aravuga ngo hari ngo abafotographe ukuntu babafata juste keya nimba mu rubanza rwo gufungura nabo barabaha kaseti kabo urumva akavuga ngo turasabye no mu Burundi abariko bigenda rero naciye nibaza abafotographe mu Burundi nitubeshanye mu manza baronka ico kunywa n'ico gufungura bwa nyuma byamaze gushikira vyama vyabaye ama challenge benshi aratuba ko ukagenda mu rubanza ukirigura tigita bakakwibagira apana bakakwibagira hakagira nka uja gufungura ugasanga nka bajya bamere baba bari muri komite bakubwiye ngo banza urindire banza uve ngaho ukaca uvuga ati narinje gufungura ubwira ngiri gufungura ngo abashitsi banje bataraheza gufungura abari muri yakavuga ati je mbanze fungure comme ça ko ndiko ndakora nyarutse kugira Jean Bandane gufotora babandi banya forget mugabo rero ucegera gusa ngo ngegera inyuma ngo urashobora gufungura ngo bashitsi banje batarafungura mugabo le fait yuko atabarizo biba vyakujanye avuga ati reka ntikane akri arakano kambabaje en fait arakano arukumwene abafotografe bamwe badufata umengo turindushi kandi birababaza ukagenda nko gufotora nk'umuntu ugasanga ibirori ntibiratangura le fait yuko wasanze ibintu bitaratangura ukaca uriyicariye nko muri salo kwa hari umumama narinze kuvuga izina yambwiye ngo urashaka kunyicara mu ntebe Jenny baza ko le fait yuko ababona umenga izo ntebe nk'iwanyu ntazo mworonka hari igihe usanga unamusumvye intebe mu nzu canke muhiri wanyu canke ahuva fete baba batubona umengo kuja gukorera umuntu muri burya buryo donc ni c'est le fait yuko muwamukenye c'est le fait hajerekanye ifatire ko je sinakuze ubuzima muhira bugoranye cyane mugo le fait yuko navyumvamwo ko muri passion yiwanje shobora kubikora nkavuga ati reka ngende gukora reka ngende kugira iki kubera ko je sinakuze muri babana bakuri wabo basinye no nubwo muhira atakintu ca ntaburi cyo gufungura mugabo naravuga ati reka ngende kurondera ndondera yiwanje ndondera yiki umva rero uci uja nk'ahantu umuntu aca gufata nabi ngunyicariye mu ntebe c'est le fait yuko ababona umengo mani urindushi nyene usanga ori none uyakiriye gute le fait yuko abafotographe turatandukanye bivana na n'urufasoni bibakuranye hari abantu bamwe bari kucamubwira nabi mugabo je kubera ko je ndacisha make yungiye nabi naciye ninumira ndahaguruka nigira kwicenira hanze kwibaraza kubera ko umuntu aba yaguhenze yajya bari boss ivyo haje umuntu wese aguhemba ashobora gufata amahera akavuga araguhemba ari boss wawe muri uwo mwanya rero urumva uwo muntu ifo kumuha respect akijya gukorera urumva ajya amahera aguhemvye aba ari mwo respect donc ijya respect aba yayiguze c'est pourquoi rero mbavuga ati uko biba biri kose
ko yahisemo kundiha reka ndamwubahira icyo nyene kubera yari karankoresha. Nibaza ko ari kibazo cyo kudatahura canke cyo kutabona akamaro kanyu, cyo kudatahura agaciro kanyu. Mbega uno munsi uri ufatiye naho watanguriye kino gikorwa kugeza uno munsi ubona babaha agaciro abantu basanzwe bafotora, barabaha agaciro abantu canke ntibaratahura ibyo murimo, ntibarabona ko bishobora kubagirira ikimazi canke irakonda nakubaza kuri ori umuryango ntawo kugwanije genda kora ibindi ibi inyo bivemo. Bon, kuri kino gihe bon ndiko ndivugira kuri jewe abageni baba guhisemo baba kuba kwera iki muga maybe kwera ko usizina bavuga ati ori donc nitwo mufata nabi muga abageni mugo komite komite ifo ko tuyisubira baba barusha cyane babona urubanza size mbona rurahetse, ariko komite irakunda gukora amadega pe. Mbega nyene abantu bategura imanza kubira iki baba bafata bakagira komite idatahura ibintu n'ibindi. Jewe nova muri iyo komite aho bahakuyemo no kujya mu photographe kugira bamenye babatahuza. Reka ndaguha akarorero, hari igihe ushobora kuja gukora urubanza, urwo rubanza uragiye kurukora bon afite ku matériel yose ahantu hose twa kuri terre hamaho ibintu utateguye ama imprévu. Muri iyo ka rero ushobora gucererwa kandi ugacerwa ku mpamvu utakuvuyeko. Par exemple mu gihe kamera igufanye ntuzoja kubwira umuntu yagufashe ngo kamera iramfanye, no, utegerezwa kwiyaranja muri uwo mwanya ugakora plan B zose zishoboka gushika kamera iboneke. Le fait ko uza gustressa umugeni ngo kamera yagize ikibazo kinini kaza kumva umengo urubanza rwiwe urapfuye kubera ko deja bari stress, ukacuita ngo we gukora plan B kugira ugo rubanza rugende neza, ukacushika wacerewe komite kakubwira nabi. Bon le fait yuko uba wacerewe wumva ushika wicisha bugufi kubera kuri mu makosa umva baragushwanyuka ukavuga ati bon okay ko banshwaniye rikanikane. Mugabo rero haragera ahantu komite uvuga ati iri kire exagere hamwe igenda ikubwiye ngo ugasubira ngenda ndagukubise oya koferi mwe basma ikakubwira ngo ngenda ndagukubise imagine ukavuga ati na papa yamvyaye mu nda ubu ntiyo kwaoka arankubise none wewe uvuga ko nkubita wo burinde ku mahera ngahe wampaye wewe. Bon sometimes hari gihe uba wumva umengo nayo mahera yamusubiza ya ukavuga ati it's okay amahera ngaya shaka gutaha. Mugabo komite ni ibyo nona gusumba baguhaye amafaranga komite ni ibyo nona gusumba amafaranga. Mugabo tubigaruke ko jewe ngenda babwira abageni ngabo bari mu bya mariage, ivyo bintu z'aba photographe biragoye ko bagenda kuvyiyumvirako, ni kuvuga komite itsihababera ariko rero ori mu gihe muri ko murategura urubanza abantu babahamagaye abo bageni ikosa rimaze kwijya mbere nibaza kwijya kabiri mu bamenyesha ati abandi mukorana ati komite mu bamenyesha mu batahuza agaciro kacu kujya mwaduhisemo mukabona ko turaba agaciro nabo mubabwire kugira ngo ibi bibazo ntibize bihabe. Sometimes turabwira n'abageni kamubwira ati hey sava umeze neza twe twavuganye nawe amakosa nayakoze byari bihagazana mugabo ubwire abantu bawe twubahane. Ego c'est le fait yuko bajya abantu tabashaka guterana amajambo nabo, donc ucugenda ukabwira uwaguhaye amahera ukamubwira ati maybe nakoze ikosa aha ndagemera kandi je demande pardon mugabo ubwire abantu bawe twubahane akazi kanje nakabo ntitugasangiye. Bon canke sometimes nk'ubwo gasambura nko muri cortege uri muri cortege urana ajya mamutiyaje Bujumbura niza abagenezi kwanza zikagenda bakaca babanza bakabahagarika mwebwe mukaca mumara nka 5 minutes muhagaze murindiriye kwiyambutiyaje hera urafite yuko baba basize ntibiba bikenewe none ko namwe mukora akazi kanyu muri uwo mwanya. Bon tuba turiko turagakora mugurumva mu gihe hari ambutiyaje ntushobora kuyisimba washikari ugasanga komite yashavuye irikira kubwira nabi ukibaza none ukiyumvira ibintu ndinde kubibasigurira biza gutuma ashavuraje cyane ugaco hitamwo kwinomera. Rero amakomite arakwiye kubona nk'abafotografe ko nabone bafite valeur kandi bige gukontrola amajambo bavuga mu gihe biriko biraba kubera ko hari abantu bashavura ugasanga la fait ego bien sûr uwo muntu ugasanga arakoze kose mugo nabo kumwenukiye wakinga bitumye ahubwo n'ivyari vyokemutse bikiye biva. Ego
ego aratubwiye ingorane nyinshi bahura na cyane cyane komite y'urubanza muriko murategura imanza zasambuye muriko murumva ariko baturaba vraiment mumenye ko abafotografe hajya bafise ikintu kinini bamaze kuko nibo babaha ikintu cya nyuma muzo kuba mwereka abashitsi ibaza guha ikintu cya nyuma gisa nabi kubera byavuye kuri komite yawe muri ivyo byose ntibigeze ucika intege mu mwuga wawe byageze bon gucika intege vyamaho abantu twese turagira amakosa ça veut dire quoi hari igihe usanga no wize kwa kadefo ugasanga hariho nk'ikintu presque bisi yose ku bakiriya bakwidogera ko kuri ico kintu soit gucererwa soit gutanga produit fini soit ugasanga hariho ibintu bon donc hariho umuntu wese aba yize ka kadefo akavuga ati franchement kano kadefo ndagafise nyene ugasanga nyene waramaze kugarumurika kugafise kuko so wowe nyene ariko arakwidoge hariho n'undi yakwidoge kuri ico kintu hariho n'undi yakwidoge kuri ico kintu rero la fait biba biriko birakwikira izina uraba destabilize mugabo ugasanga kenshi izo mpamvu nawe ntizikuvako fete hari ibintu ari kungene biba bigoye gusigura ikintu ugasanga impamvu ntikuva ku misi yose mugabo bien sûr amakosa barayawe nubwo bon reka ndaguhe nk'akarorero nko ugasanga jewe uri ndafise nk'umu videographe dukorana umu videographe ndamuhemba bien sûr umva abari umuntu wanje muri iyo ka rero mu gihe bishitse nka bon ndavyibuka hari umunsi disque diri yigeze gusha bon birashika disque diri kanga gusoma harimo imanza zitatu utari bwatange urumva rero ngaho urabura naho uhera kugira uje gusigurira umukiriya izintu kubene bishoboka uravuga en fait urabura naho urahera uravuga ati none ngira iki uyu muntu ndamusigurire gute kubene urubanza rw'yogozimira hama muri iyo ka uravuga ati reka ndayifate mu minwe gerageze gusigura umukiriya bukebuke mubwo umukiriya nta buryo namwe yokumva yaguhaye amahera yiwe yaguhaye iki akaca yumva rero hariho n'akandi kantu kigeze kuvuga acavuga ati finalma rero wa muhungu niko ameze ntashobotse aca agenda rero aragutangira feedback numva ndaguhaye akarorero biramaze gushika ako kanya sinzi ukuntu je nayo kucamera hariho n'abantu n'ubu sindi suri ko barambabarira abantu bizo manzi kuko birababaje amafoto wararonse mugane accident abantu mugo mukiriya navyo yokumva umukiriya navyo yumva birababaje mugabo mu nyuma gatanga rero muri iyo ka ni hahandi ucu usanga umuntu utanguye kuzura mu kwepa paje kubera iki urumva warabimusiguriye ntiyavyumva amaze rero kutavyumva kaca tangura kuzara kubwira ukuntu bon umva ni vya bintu usanga ariko aragutelefona ukavuga n'ubundi ho ndamwitabe ndamubwira iki en fait uri kurabura ukuntu usigurira uwo mukiriya mugabo wewe akaca bibona nkaho umengo n'ubuswahili n'ubuki ya Chimba numva mukwiye kuzirika ahantu hatandukanye kugira ngo izo ngorane zivite aho naguhaye akarorero kamwe k'ibintu byinshi mu mashini muri flash muri katemone kumva nyene d'habitude ayo sama kosa kunda kuba mugabo naguhaye akarorero k'ikintu gishobora gushika nkuko ushobora kuba uriko urakorana no mu videographe uwo mu videographe akaca agwaye ntuzoja gusigurira umukiriya ngo mu videographe twakoranye ngo yaciye agwara ngo nico bituma bikobera no ivyo umukiriya wewe ntabavyitayeho hariho byinshi byakubabaje bishaka no kuguca intege mugabo hariho ivyakunezereje kugutahura no mwuga gushika no munsi bitatu gusa bya bindi ori atazigera yibagira mu buzima bwiwe uzovuga ibintu vra zarangyoheye n'ubu ikintu cya mbere kindyohera buri munsi iyo nkoze agafoto ka vide nkakabona abantu bose bagashize ku karazunguruka franchement mba numva yuko muri jewe ntekanye ndyohewe kubera ko ajya amafoto ya vide kuva kera namye numva two kwerekana uburundi burenze gusumba uko buri ku buryo umuntu wese ahantu ari avuga ati ndashaka kuvizita uburundi ndashaka gutembera hano rero urumva iyo nkoze agafoto nkabona kariko karafata ya ntumbero ndumva muri jewe ndyohewe nkumva biranezeye de façon que mba numva ahubwo
ako gafoto mu gihe ugashize kuri statut bisumba nuko ari kungabira nka 50,000 kubera iki uriko utuma notre pays igira image nziza ku bantu bose bayibona. Ngitangura bijya bintu byo gufotora amavile ama location amwe nabitanguye narumva binyohera nkabwakira fete yuko hano hantu no hafotora nkagira heza bike ntangure kuza ndakora amafoto ya ville muri jyaka narumva abantu bo ngaha iwacu nabo hanze y'igihugu bumva bari proud y'igihugu cyabo yarumva yarasanzwe ari proud mugabo gafoto gatumye abigaragaza the way ari proud biraryose no kwerekana ye aha ni wacu ku muntu atahazi aha ni wacu rabukuno hasi muri iyo kare byaramotiva cyane nkumva ndaryohewe mu mutima wanje. Ikintu cya kabiri photography yampaye abantu yaguje n'abantu benshi biraryose kubazi uvuga ati jewe uri ubaho ngeze selo n'abantu tuzinanye nta service nimwe nokenera ngaha mu gihugu mbura umuntu tuzinanyeho canke iyo mburashi ku muntu tuzinanyeho. Ico kintu nibwo butunzi bwa mbere mbona kuri jewe abantu n'ubutunzi bukomeye abantu baguha ibintu jemba ndabibona yuko mu gihe nzonse connaissance maybe nko bugasanga nka wewe turazinanye mugo ahantu naringiye hariyo umuntu muzinanye uciye blanche ati ujya muntu mumfashiriza uko nuko ivyo bintu nibwo butunzi bwa mbere kuri jewe. Hama icya gatatu kituma mba motive cyane na photography meme famille yanje iranyishimiye il proud iravuga ati uyu muhungu turamwishimiye kubera ko arakunda gukora arakoya antuka biraryoshe ko ufise famille kwishimira papa wawe akakwishimira mama wawe akakwishimira abasista n'abablu abamye bamwe n'abagenzi meme bakavuga ati man I'm proud of you. Odi uyu munsi ushatse ko ikintu cyawe kigera kure hama abagenzi inshuti bakabigufashamo nko waruvuze ndanezerwa iyo mbonye nk'ahantu na foto hariko harazunguruka ku mastati y'abantu bike bintu bikwigisha iki kubona n'umusari y'abantu bagushigikira ori abarungikiye akantu bakabaze kuri stati. Actually binyereka urukundo bikanyereka ko umuntu akwiye kwicisha bugufi kubera ko urabona muri buno buzima tubamwe bwa buri munsi ubuzima ni nk'ahantu buri kuraja ubuzi ko ari barabara rishika mugabo utazi what the next utazi ikintu kiri imbere utazi iti imbere bizogenda gute utazi imbere ngo bizipasa gute donc uvuga ati ndapfuye kugenda sinzi kumwe ejo hameze. Rero mu gihe bimeze kujya no kwicisha bugufi ukifata ruto tukirinda kwigira abantu bahimbaye kubera ko kwigira umuntu ahambaye nico kintu cya mbere cyama kitwikira selfie. Umuntu murahuri no munsi ntimuzinanye nakura mugaye ntumuzi mugabo ejo cyane hirya yejo ugasangana umuntu akomeye. Rero ivyo bintu kubona umuntu wese ashobora kunshira agafoto kuri statut atananzi binyereka yuko umva yashize ko agafoto kanje kuri statut atananzi hariho n'abanzi bagiye binyereka yuko dukwiye kwicisha bugufi tukavuga ati reka tugende buke buke kuba ko tutazi ejo ico tuzoba turi tuzejo ico bizodu. Mukuru turiko turaheraheza kino kiganiro cyacu yaciye mu bintu byinshi kandi amaze kubona ibintu byinshi mu manza hehe abagenzi bamutuka basubira ku ntebe giki mu buzima twese turafise ibintu tuba twaraciyemo ariko turafise isomo cyangwa icyo twakuyemo muri ubwo buzima bw'akazi tuba turimo dushobora guhereza abandi. Uri arashobora kutubwira n'irihe somo uri kurakura cyangwa wakuye mu kazi kawe ushobora gusangiza abandi kumbure umwe akarema undi akongera intege zo kubandanya umwuga wiwe. Isomo rya mbere nakuye muri buno buzima apana muri photography gusa ubuzima busanzwe en general ntuzovuge abantu nabi kandi ntuzonabavuge neza donc uzobe netre kubera ko wewe nshobora kukuvuga nabi ushobora kuba uri umugenzi wanje nkasanga akayema nturi umugenzi wanje kandi ushobora kuba uri n'umwasi wanje ariko mu nyuma akaba ari wumfasha. Rero muri buno buzima bisabwa abantu bose tubaha agaciro bakwiriye umuntu aje umurekaze muyage nyimba ari byo mukorana mu bikorane wirinde umutima mubi wirinde ingorane n'abantu je ndirinda ingorane n'abantu
nabona ko shereje rimwe na rimwe ndabasaba imbabazi mugo ntawera gusa ikintu je mba mbona nk'isomo rikomeye umuntu wari we wese muhura buri munsi nubwo utabuzi ico muzokenera nako mwitware ko buke buke kubera ko ejo ntubuzi ico bizotanga. Ikindi kintu naco nabonye nk'isomo ry'ubuzima iyo ukunda gukora ugakunda gukora cyane niyo utorindira bakwigisha donc niyo utorindira ngo banaka banyigisha le fait yuko ukunda ico kintu le fait yuko citangira le fait yuko umva worara amajoro kugira umenye kijya kintu nababandi washaka bakwigisha bazogaruka bakubaza ati mbega we bino bintu wabikoze gute. Ego yeah wow jewe icambe ndagushimiye cyane antuka ndisi ko hari abantu bariko baradukurikirana benshi bariko barakira byinshi uri n'umufotographe mugabo wowe ushobora kuba uri umucafsi uri umuririmbyi ukora ibintu kanaka ishire mu kibanza cawe rero uvuga ati ubuzima sishobora kubaho neza ntariko ndakora uko wobungana kose utegerezwa gufasha umuryango nawe wifashe rero twige gukora twige gukunda ibyo turimo nyene mu gihe uzi ko ari ibyo vyawe ubikore uri umwe muri bamwe bakoresha social media cyane ni kuvuga uratahura agaciro k'imbuga ngurukana bumenyi ibikorwa vyawe uraheza gukora ugacurishira kuri Instagram kuri Facebook n'ahandi ariko turazi abandi baraheza kakanoti bakagatahana bikaba biraheze bijya bintu rero nihe nyungu yavyo ni giki bimaze kugufasha abantu bako baradukurikirana basanzwe bakora no mwuga nabo uwo bahamagarira iki. Social media ni ikintu gikomeye en fait jewe namye nibaza ikintu kizoba donc kugira utere imbere uraraba ati apana mu gufotora gusa uraba mu bintu byose eske muri bino bintu ndiko ndakora inyuma y'imyaka 5 bizo ariko bifunctiona gute. C'est pourquoi tuzokenera social media. Mu misi ushobora kuba uri kurakora neza ugasanga ukora ibintu byiza kandi byiza by'akamaro mugabo le fait yuko uri kushaka uri kuralimita akazi kawe uri kukalimita mbega shaka nzogira bahe bakliya ibikorwa byanje bishika hehe bizomarira iki. Ni nkuko ubonye agastati kanje uri photographe kuka fotoye umuntu acemvira none umuntu ndamukura mu gihe rero udakoresha social media biba bigoranye urumva donc urumva uravuga ati reka investise muri kino kintu reka ino social media ndayiteho kuko social media ni ijisho ry'ahantu udashika nivyo social media ni ijisho ry'ahantu udashika kandi kanogira comme conclusion bon urabona twe ntitwakuze nka generation ya 90 abantu papa bacu cyangwa abantu bari badukuriye bari abantu bakeya bashoboye kuronka akazi everywhere donc ku buryo wasanga bari ku ishuri ugasanga nka donc bose uko bahejeje barashobora kurongera akazi cyarimo mugo urabona twebwe siko bimeze ubu hari abana benshi bariko barige ku buryo leta twese tutorongera akazi ku buryo n'ama entreprise amwe ahari twese niyo bavuga batwangaje tutokwirayo rero abantu bakiri muhira bavuga ngo turindiriye ngo nakango bazoduha akazi ngo turindiriye bazodusabira akazi ngo akazi kazove ngaha abantu ndabamagariye gukora kandi no kwishengera imishinga kubera ko aya ma entreprise yo ngahi wacu ntiyo dukwira twese ahubwo twe natwe dukwiye guca ubwenge niyo twari mu gufotora gusa ugakira n'akandi kantu gatuma uha akazi uwundi muntu kubera ko uwo mushinga uzoba uri kuratuma uteza imbere abandi kandi nawe uri kuriteza imbere sino nitwaguma muhira ngo turindiriye ngo tuzoronke ngo akazi sinibaza ko bizokunda ni bimwe rero uza gusanga abantu baguma bavuga ngo turi mu bukene ngo akazi karabuze n'akazi kabuze ahubwo habuze the way twebwe dushobora kwishira mu kindi kibanza kugira natwe twironderemo akazi deja natwe turakazi urumva ko tukirondera nibyo urakoze cyane nibaze ko twariko turiga twafashije nafashije nawe sisi ukuntu byagenze ariko twahumbikiye byinshi n'ukuntu dukwiye kwitwara n'ukuntu dukwiye gukora cyane kugira ngo twiteze imbere hanyuma duteze imbere n'igihugu rero Jori ndagushimiye niwanje nakwigije sinzi nka Sherisa nanje uri ndamushimiye cyane ko yagize akigoro akitaba ubutumire bwacu hama uri gira kusezera abakunzi bacu wongere unababwire ku bantu batari bakuzi ahantu bo gusanga kuri za mbuga nyene binakunze utanga kanimero ka kugira ngo baze bakorondere ku bantu bagukeneye bakuronke vyoroshe.
Bon, nanje naryohewe kuba naje muri BTV kuba mwantumiye, bon, nzobitabana kandi nimwandondera. Yego. Hama kuri Instagram nitwa OLI PHOTOGRAPHY 257. Même si na Facebook, donc à ma plateforme yose nitwa OLI PHOTOGRAPHY 257. Numéro yanje ni 61 410 473. Niyo abantu bashobora kuntorako exactement. Oli tugushimire cyane. Murakoze nawe.